Mugira mukurikirane ikiganiro c'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imboneshakure y'ivyiza vy'Uburundi RTBB. Bakunzi mwese mwatewe iteka n'umwami kubona iki gitondo ciza twabonye turyama tukongera tukakangurwa n'umwami akadukubita urusha akadukangura. Nagoma ndabaramutse mu izina rya Yesu. Ku mazina nitwa Ntirubuza Janvier, hari naho mu bindi bihe bahora bakunda kunyita Buryohe. Mfise uburyohe bw'umwami, mfise uburyohe nyene byo kwitwa umwana w'Imana no kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Muri iki gitondo rero mfise akajambo kamwe ngomba kubabwira, gafatiye mu gitabo ca Luka muri bijya bice vyiwe igice c'icenda. Hari amajambo rero atubwira ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Nitugenda ngo tuvuge ibyo byose ingene yahagije abo bantu 5,000. Mugabo hari akantu abigishwa ba Yesu bavuze, ni kuvuga Yesu yababwiye ati nimugende nimugaburira abo bantu. Mugabo abigishwa nabo bakaba nta njya bafise hafi. Mugabo batangura kuvuga ati reka tujye kubasumira basi nta kundi. Mugabo umwe mu bigishwa atangura kubabwira ati ibyo rero byose mugabo hano turafise udufi 2 n'imikate 5. Ubwo Yesu acayumva ko ibyo bintu bihagije, acababwira ati ni mu bicarike kugira ngo bikunde tubagaburire. Nagomba kubabwira rero muri bino bihe abantu barataye ivyizigiro, abantu ntibakimenya ivyizigiro babwira. Uwo mwigishwa yarabaye inkerebutsi cyane. Nuko yarazi ibyo ari byo byose ko dufise utudufi tukagira n'utudukate, ati ibyo ari byo byose turagira icyo turonga. Nukuvuga yari afise ivyizigiro, yari azi ko umwami Yesu byose bishoboka kuri we, azi ko ari umunyabushobozi. Yakoze ikintu rero cyanezereje cyane mu buzima, aho niyumviye ati umwigishwa nawe ni incabwenge. Acara bakibura batararirwa barahangayika, batararirwa baraja kure. Mwaca mbabwiye acavuga ati ibyo ari byo byose turafise udufi 2 n'udukate 5. Yesu rero acababwira ati nimubicaze, ati ibyo birahagije. Nuko ryari ryo jambo nagomba muri kino gitondo rero ko twisunga canke twiyumvira ko tumenye ko Yesu wacu ashoboye. Nimba hari ibintu bimeze nk'ivyananiranye barabitunganya bigashoboka. Murumva ko yakoresheje utwo dufi 2 n'imikate 5. Mugabo hambavu y'ivyo tugarutse burya abo bantu bari baje bashengerera Yesu, barondera Yesu, kuko bari barabonye n'ikindi gihe ko yari yagerageje kubagaburira barajya barahaga. N'uwo munsi rero abantu bari bafise umunezero ko bagira ico baronse, ko bakurikiye Yesu. Kandi urumva ko n'ubundi byatinze bishoboka, baca barabagaburira barajya barahaga, n'ibyo basigaje barabisigaza. Nugira ivyizigiro rero wewe turiko turavugana muri kino gitondo, ugira ivyizigiro ko umwami wacu Yesu ashoboye. Nimba atatuntu twabonetse duhagije, ubwo Yesu ashobora kutugwiza akagaburira abantu nyene bahagije. Hambavu y'ivyo niwibuke muri bwa bukwe bw'Ikana naho urya Mariya yabwiye abantu ati nimwabona hari ico babwiye mugikore. Nubwo yashaka kubabwira ati nimwakumva babwiye ati kora iki canke voma amazi ko hari hiyo mitobe, acababwira ati ico ababwiye za kubabwira mugikore. Nukuvuga yarazi iryo banga ry'umwami wa Yesu Kristo ko ari umunyabushobozi, kandi ibyo akora byose ko biri ku rutonde.
reka rero sindabarambire bakozi b'Imana muri ko munyumva iki gitondo ciza ndabaye aka kanya ko kwiyumvira neza iby'ubushobozi bwa Yesu Kristo mwari kumuvugana nongere ndabidondore na Ntiribuza Janvier ahandi bakunda kunyita ngo ni buryohe ahandi nabo papa bawiri gutyo murakoze rero Yesu abaho umugisha. Mwejeje gukurikirana ikiganiro c'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imboneshakure y'ivyiza vy'Uburundi RTBB.